Imana ishimwe cyane. Turashishikara inyigisho zo ku munsi twize dimanche, kwimatanya n'Imana biduhindura isoko ry'umugisha. Imana ishimwe cyane. Iyo twimatanije n'Imana duhinduka umugende w'umugisha. Imana nta kizoza gukora muri ino si igendesha amaguru, nta kizoza gukora muri ino si tubonesha amaboko yayo, nta n'ikizokora muri ino si ngo tuyibone nk'umuntu, izokoresha je nawe. Rero niwimatanya n'Imana nzima, kuko isoko twese tuvomamo ababi n'abeza ni Imana, nigira neza ababi n'abeza. Rero ukimatanya n'Imana nawe uzohinduka isoko ry'umugisha, kandi wahinduka isoko ry'umugisha nawe uzobona kugirirwa neza n'Imana. Abagore b'abanyegiputakazi twabonye ku munsi w'Imana bimatanije n'Imana y'Abisirayeli. Hariho imana zishika 11, hari imana 10 muri Egiputa, ibigirwamana 10 muri Egiputa, kandi imana igira 10 yari Farawo. Burya Farawo yari imana muri Egiputa, ariko bari barahishuriwe, bari baramenye Imana rurema, baca kubiri ku itegeko ry'umwami, bimatanye n'ubwoko bw'Imana, banka kumva ivyo umwami abategetse kwica abana b'abahungu, kandi vyari kuvamwo promotion. Bari banatewe n'iteka, urinze ubona abasage femme babwiwe yuko aribo bazovyaza baja, bisigura yuko bari abantu batemewe, kuko abemegwa ngira bavyaza abanyegiputakazi. Mugabo abo bashaka ko ari abantu batari bafise ikibanza, izina, bari abantu ngira badafise amagrade akomeye, bashaka ko banakorera aho bakorera nyene hari mu baja. Ariko yari occasion nziza yo kuronka promotion, kubona umwami Farawo abagendera akabaseba service. Ica kabiri, iyo bamwumvira bari no guhabwa ibirenze, ariko ngo batinye Imana. Haleluya, batinye Imana. Ikintu cyonyine kizotuma wimatanya n'Imana nzima n'abantu bafise Imana nzima no gutinya Imana muri wowe, no guhindishwa agashitsi n'Imana. Bimatanye n'Imana, bifatanye n'ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Bamaze kwifatanya n'ubwoko bw'Imana, bareka kuniga abana b'abahungu, ntibumvira itegeko ry'umwami. Icababayeko, bahindutse isoko ry'umugisha ku Mana no ku bwoko bw'Imana, ariko nabo baronse umugisha, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo bagiriwe neza. Haleluya, bagiriwe neza. Ni waba isoko ry'umugisha ku Mana no kubo yaremye, nawe ubwawe uzogirirwa neza. Bagiriwe neza, Bibiliya nivuga uburyo bagiriwe neza. Ubwa mbere, mu bisanzwe bagiriwe neza mu buryo bwose, kuko babaye inyishu y'Imana. Icya kabiri, zari ngumba, Imana ibaha uruvyaro. Haleluya, Imana ibaha uruvyaro. Ni waba isoko ry'umugisha ku Mana, ni waba isoko ry'umugisha ku bantu Imana yaremye, uzobona kugirirwa neza n'Imana, kandi bimeze nk'ubugumba mu buzima bwawe bizoshigwaho iherezo. Imana ishimwe cyane. Bizoshigwaho iherezo. Peu importe ton statut, ntaco bitwaye icuri nuko bakwita, bitwa abanyegiputakazi, bitwa abanyamahanga, bitwa abapagani, mugabo uno munsi bari muri Bibiliya zacu, bapuwa barazwi, bashikije destiny. Haleluya. Rero ntaco bitwaye aho uva naho ukomokaho, emera kuba isoko ry'Imana. Imana iriteguye gukora ibikomeye muri kino gihugu. Hari ivyo Imana ishaka gukora mu muryango wawe, hari ivyo Imana ishaka gukora muri rishengero, hari ivyo Imana ishaka gukora mu mahanga, ariko Imana irakeneye imigende icamwo, Imana irakeneye amasoko icamwo. Kandi Imana yamye ikoresha umuntu wese yiteguye. Yakoresheje abapagani ba Kuro mu kugira neza Abisirayeli. Burya Imana ikeneye isoko gusa. Haleluya, Imana ikeneye igikoresho icoma je nawe tukabinyishuye Imana muri nosi.
icoma jewe nawe n'uruvyaro rwacu n'abazodukomokaho tukahinduka imigende y'Imana. Imana ikoresha abapagani, Imana ikoresha abantu basenga Imana nyinshi, niyitokoresha jewe nawe. Kandi uwemeye kuba isoko ry'umugisha abona kugirirwa neza. Tugire turabiyindi nkuru y'umushune mu kazi. Haleluya. Biravuga ngo umushune mu kazi. Jubikana umupagani. Yo bantu b'Imana. Hariho abantu bazodutsindisha ku munsi w'amateka. Amen. Umushune mu kazi. Umuntu atari mu masezerano. Ariko yahindutse inyishu y'Imana. Yahindutse isoko ry'umugisha. Imana ishimwe cyane. Reka dusome igitabo ca kabiri c'abami, igice ca 4, mwandike. Igitabo ca kabiri c'abami, igice ca 4, umurongo w'8 kugeza ku 21, turasimba tuje kuri 25 kugeza kuri 26, hama 32 à 36. Turasoma imirongo mike kubw'umwanya. Mugabo hagati aho wowe uze kwisomera iyo nkuru yose. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka bahadushirireho dusomere hamwe. Abadashobora kubona kuri ekra murabe mu mabira yanyu. Umunsi urizina Elisa aja Shunemu, kandi hariyo umugore w'umutunzikazi. Haleluya. Amen. Hariho umugore w'umutunzi kazi, aramugobera ngo amuzimane. Maze uhereye ico gihe iyo yaciyaho yamajayo bakamuzimana. Imana ishimwe cyane. Amen. Elisa yari yifitiye mission Shunemu, kuko yari umuvugishwa w'Imana, yasubiriye Eliya. Uwo mugore yari umutunzikazi, nabiravuga neza ko yari umutunzikazi. Turaza gusoma munsi ntaco yarabuze. Ko Elisa yigeze gushaka umugira neza, arambwira ati ndi wacu ndavyifitiye. Yari umutunzikazi yakwije vyose. Haleluya. Mugabo yamenye ibanga. Haleluya. Yamenye ibanga. Burya abantu benshi bazi ko, abantu benshi kubera kutamenya bazi ko amafaranga amara vyose. Niyo mpamvu benshi baronsa amafaranga bibagira Imana, bakibagira gusenga, nibaha agaciro ivy'Imana, nibaha agaciro abantu b'Imana, kuko bazi ko amafaranga afise ububasha. Na Yesu yaravuze ko amafaranga ari kigomana. Mugangire nkubwire, amafaranga ni igikoresho ciza c'Imana. Haleluya. Amen. Uwo mushune mu kazi nubwo yari umutunzi kazi, mu bigaragara umenga ntacabuze, yarazi neza yuko hari uwundi akeneye. Haleluya. Hari Imana iri hejuru y'ubuzima bwiwe kandi ayikeneye. Haleluya. Imana ikurinde kumva wihagije. Imana ikurinde kumva uri umutunzi. Ubutunzi rero buravana. Hari igihe umuntu yita umutunzi adatunze, bivana n'ahageza. Hari abantu baci batwenga kubera kumbure babazi. Hari umuntu kera yaradushingira intahe, ba Diakreste barabizi na ba Papa Oscar baramuzi, yaradushingira intahe ngo naronse marché y'ibifaranga misi se kamariko. Iyo ntahe rero hari igihe yabura umwanya wo kuja gusenga, yita bikorane, misi duhuye nkavuga ndagukumbuye. Ngo amafaranga yaranyitavye. Ngo mugana nayo nyene, ngo pastor nayo nyene, ngo burya amafaranga ni shetani, ngo arakubuza kurondera Imana. Ngamwe nterega burya ubumenye neza ko amafaranga ntava mu bikorwa by'intoke z'umuntu. Nivyo Imana izohezagira ibikorwa by'intoke zacu, mugabo hari ukuboko kwisumba vyose kuyarekura. Haleluya. Kuko abafise ubwenge nk'ubwo ufise hari abatayafise, hari abazi kwiruka gusumba wewe batayafise, hari ukuboko kwishobora vyose kuyashira mu biganza vy'uwo ari we wese, ababi na beza. Rero iyo Mana ntuyibagire ngo abantu gicuvuze nico ngo haricyo ngo Imana yangiriye neza n'ukuri. Umunsi umwe ndambwiye none iki kimarshe waganyije ni canga ngo ni ca 450,000. N'ukuri bantu b'Imana 450,000. Umva birashoboka yuko yashonje cyane, birashoboka yuko yakenye cyane, kuko umuntu wese agira inzozi bivanye n'iyaje ava. Hari umuntu ntari buvuge akunda kudutera inkuru,
mu nzozi ziwe yari afise inzozi yuko azicara ahantu munsi y'igiti akinwera akayi ata muntu amugoye. Hama izo nzozi Imana yarazishuye cyane gose, uretse ako kayi anwa ahubwo no kugasorera abandi arakabasororera. Mugambi isi yari karanwa yamuvuga ngo inzozi zanje ziriko zirashika abasha. Rero iyo hari abantu bikanga ubutunzi. Umunsi umwe ndiko ndigisha inyigisho muri BCC, hama ndavuga ni ukuri hari abantu, umuntu umwe aravuga mu nyigisho aravuga yuko hari abantu batunze bakomeye, ari umujene afise inzozi avuga amafaranga. Umwe mu bantu bari baje gusaba rattrapage mu nyigisho za BCC acaraza ngo mbega wa mwana w'umukobwa iyo uvuze gutunga uvuze iki, nk'amafaranga uvuze niki? Ati eba no mu miliyoneri. Wa mugabo acaraduka aratwenga aravuga ngo hafi muri East Africa muri Kenya ngo abantu bafise ayavuga amadolari nanje ntanibuka ngo ntibitwa batunzi, ngo ntibitwa ngo nayo bakeneye n'amafaranga akenewe kugira umuntu abeho. Imana idufashe ntukaba umutunzi mu mutima wawe, wamuzi neza yuko imbere y'Imana uri umukene. Ntukaba umukene mu mutima, ariko kandi ntukaba umutunzi imbere y'Imana, kuko isi n'ibiyuzuye n'ivy'Imana kandi uri hejuru ya bose niyo Mana. Peu importe ubutunzi ufise, hari ikiganza ukeneye kandi ico kiganza ni c'Umuremyi El Shaddai. Imana ishimwe cyane. Uyu mugore w'umushunemukazi yari yaratahuye ibanga. Amen. Elisa ari muri mission ishunemu, amubonye, haleluya, aramugobera. Hariho ibanga yo kwimatanya n'Imana, kandi kwimatanya n'Imana si Imana izoza n'amaguru, si Imana izoza n'amaboko, ni Imana ikorera mu bantu, ni Imana ikorera mu nzu yayo. Haleluya. Hariho umugisha kugira amaso abona kure, ukabona ahantu hari Imana. Aramugobera. Imana ishimwe cyane ngo aciwe amuzimana, kandi igihe cyose yahaci yategerezwa kuhaca akamuzimana. Ku murongo w'9 bukeye nyamugore abarira umugabo wiwe ati mbona uyu muntu ko ari uwera. Bisigura si umufana, ntabwo ari ibintu bya fanatisme. Uyu muntu vema avuga neza, uyu muntu oya, yamukundiye kuko ari uwera. Uno munsi abantu benshi bari nyuma y'abavugishwa ngo kuko hariho amavuta ngo y'uruvyaro, ngo hariho amavuta ngo y'ubutunzi, ngo hariho amavuta ya visa muri Amerika no muri Australia, ngo hariho amavuta wamuhereje ivyo warayimuhereje ko ugumuha ngo aguma ambwira ivyanje, ngo aguma ambwira kazoza kanje. Mu yandi majambo ntabwo ukunda Imana, ahubwo urikunda. Burya abantu benshi batanga amashikanwa kubavugishwa bataravye n'ivyo bama n'imbuto zawo, ko biravuze ngo umuvugishwa ukuri uzomumenyera kuvyo yama. Nico Yesu yavuze. Haleluya. Umuvugishwa ukuri uzomenyera kuvyo yama. Ora hari benshi birigwa barabikora bataravye n'ivyo yama. Juste ngo nuko yakubwiye ibizokubaho, numenye neza ko hari abantu bafise imwemu ya divination, imwemu y'ubupfumu y'igisekuruza cyawe canke mu muryango wawe. Iyo mwemu y'igifumu ikitirirwa ivy'Imana akaba ari kubwira. Erega ufise imwemu y'ipfumu arashaka kubwira ivyabo, kuko bari karakuragurira. Kandi Satani yigira umumareka w'umuco, azi kusenga ntazozana urusato, igishato, ntazozana ibintu by'igipagani, azokoresha Bibiliya. Kuko n'umunwi w'itabi ashobora kuyitabura akayinywesha itabi. Rero n'umupfumu yoyikoresha kugira kubesha. Uyu mugore yakiriye Elisa ngo kuko ari umuntu, haleluya, kuko ari uwera. Imana ishimwe cyane. Kuko ari uwera bisigura ngo amwitegereje, yamutandukanije n'abandi bavugishwa bose. Yamubonye nk'umuntu atinya Imana, yamubonye nk'uwera. Mu yandi majambo ntiyabikoreye Elisa, yabikoreye Imana yera.
Haleluya. Amen. Ibyo ukora mu nzu y'Imana kuko ari yera, ubikoreye direct mu Imana. Ibyo ukoreye umukozi w'Imana kuko ubona ari uwera atinya Imana, ubikoreye direct mu Imana. Imana ishimwe cyane. Kwimatanya n'Imana bizoguhindura isoko ry'umugisha, ariko nawe ntuzoviraho. Unyumve neza, ntuzoviraho, nawe uzohura n'umugisha. Imana ishimwe cyane. Amen. Wa mugore acabwira umugabo ati umviriza, uyu muntu kwereka arara mu mahoteli, mu yandi example, nta kuntu twokubaka inzu yo hejuru uwo muntu akama ari hashikira tukamwihera indaro. Imana ishimwe cyane. Amen. Enda tumwubakira kumba hejuru ku nzu, tumushiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'itara, ashiraho na ekipima yose. Bantu b'Imana, kwimatanya n'Imana si amajambo, hari ibikorwa, kuko urukundo rujana n'ibikorwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Tumushirireho intebe, tumushirireho itara, tumushirireho ameza. Ngire mbabwire ba shengero rya Bonde Church, hari ibanga mugeze kumenya. Amen. Kugira ivyanyu be debloqué, kugira ubugomba burangire, haragezaho mumenya kubisoko ry'umugisha. Nimushobora kumara iminsi 40 umuntu akamara 40 avuga ngo ma nawe atacuri kurabiba. Imana ishimwe cyane. Emera kuba isoko ry'umugisha, emera kuba inyishu y'Imana. Niwe emera kuba inyishu y'Imana, nawe ntuzoviraho. Imana ishimwe cyane. Amen. Aratondeka ibikenewe. Hakenewe uburiri, hakenewe ameza, hakenewe intebe, hakenewe itara, maze yaje kuturamutsa azahora ararayo. Ndashaka kubwira umuntu wese ari hano avuga ati Pasteur, ibi ni kuravuga uri kubivuga nka Pasteur. Oya, ndiko ndabivuga nk'umuvyeyi, kandi ko ndabivugisha umutima wanje wose. Haleluya. Amen. Itondere icuha Imana, itondere icuha umukozi w'Imana. Nucitondere kuko kizodebloka ivyawe. Hariho bamwe bavyifashemo nabi, bitwaze amajambo kugira ngo bafate abantu batazi ijambo ry'Imana babibe. Niyo mpamvu amahanga, ibihugu bitandukanye byahagurukiye abakozi b'Imana, ariko ni principe z'Imana, ni principe z'ijambo ry'Imana. Aburahamu yicaye hano munsi y'igiti, abona abantu b'abagabo. Ako kanya ari connecta ko abagabo atari abagabo basanzwe. Ntiyamenye ko ari abamarayika, ariko yabonye ari abantu b'Imana. Ace yirukangiwe, abaga imfizi, arategura, abwira umugore ati ja mu gikoni, arabinginga, arabagobera. Ariko babavugishwa banyu, babitwa baba charlatan, byabisuma, bobo nibo bavyisabira. Ikindi kintu kizokwereka umukozi w'Imana, umenga araza akabikwempoza kuko ni nk'igisuma. Ariko turabona Aburahamu yinginga ati nimuze hano ndabazimana. Amaze kubazimana bari kuri jambo. Imana ishimwe cyane. Loti umwishwa wiwe nawe nyene yari yararezwe neza. Bageze i Sodomu, Loti yihuta kubakira, arabakira neza, arabazimana, abahindaro, aratabagwa. Abantu b'Imana, Imana ishimwe cyane. Amen. Ku murongo wa 11, umunsi urizina araza, aja muri ako kumba araraho. Abarira umuntu we Gehazi ati mpamagare uwo mugore w'umunyeshunemu. Amaze kumuhamagara amwitaba. Amaze kuharyama kumva Imana yiwe yubashwe. Amen. Dawudi we yubashwe. Abarira Gehazi aramubwira ati ko wabitwararitse bene uku, none yo gukorera iki? Mu yandi majambo yumva hari dini, yumva nk'umuntu w'Imana hariho umugisha ategerezwa kurekura. Imana ishimwe cyane. Amen. Yumva muri esprit yiwe hari ikintu gitegerezwa kuvuka. Bantu b'Imana, bugiye ukoze ikintu mu izina ry'Imana, mu izina ry'Imana,
hari ikitegerezwa kuvuka mu buzima bwawe. Kandi iyo ukoze ikintu nabi mu izina ry'Imana n'ubundi haza umuvumo. Jewe ico kintu naragitinye, naracubashe, mbabwiye uko nanje mfise abo nubaha, mfise nanje abo nanje nzi ko Imana yashize mu nzira mu buzima bwanje, kandi n'ishengero ryose aho riri hose nemera ko rimwe mpwemu yera. Sishobora kutagira umugisha, kutarironkaho umugisha mu kugira ico ntanze. Imana ishimwe cyane, amen. Nabonye ibintu vy'Imana nibijye mpwemu. Nigeze kubashingira intahe umunsi umwe umudamu umwe arambuza amahoro ngo ndamufashe urugendo, nja kuri vora ndamubera umushoferi, turakenda arancisha hariya na hariya na hariya na hariya, arankoresha ivyo akwiye kunkoresha vyose atankonsidera atakina kimwe. Mugabo je nkavuga ndeka nkorera Imana. Uwo turi kimwe aratinda ari revolta, yari umudamu yitwa Pega, ari revolta ati nibibaho bariko bakoresha nk'igikoropesho. Après tunibuke ko umukozi w'Imana, ndabwe ntaco, reka ntazoreke ntaco. Hama aravuga ati nizere ko aya mafaranga aguma vunja ahava guhako. Ndabwa nabikoreye Imana. Mu nyuma Imana irangendera, irambwira icaguha cose ntucakire. Iranyereka ati icaguha cose azoba ntukishije. Ndabwa nti Imana burya rero ni abantu bavuze yuko amafaranga ari umwanda wa Satani, asekoresha rya terme y'igiswahili, ari umwanda wa Satani. Vya bidorare rero Imana irambuje no kuvyakira mugira dutreta durema. Raje naye ndakeneye iradutreta durema. Iranse ko umugore sinamubona na marundi, naguma ndamubona amadorari umwanya wose. Ivya bidorare Imana irabinyimi. Rero dukereye amafaranga tuza kuyakora bugira dutreta durema. Hageze aranyinginga, hageze ko dusubira inyuma takira ku mutima nkawumbwira ngo Imana yambujije. Ucumenga je naye ndabishatse. Ntoya urakoze. Ngwakira. Jire nawe niwe rantwaye mu nyuma aje kuntegera ahantu. Ati pastor ni wakire, ni Imana yambujije, ubona nawe nyene. Ati nivyo. Ngwakira. Ahindukiye dusanga ni 20,000. Aho yare ukuntu yabitsa amarundi akayagendana ntavyo nzi. Honyene ayo nawe niyashaka kansubiza ayo namuhaye. Yari gufuma asubiza basi ibihumba amajana 2 basi ndavyo nakoresha. Ahubwo ibihumba amajana 2 iyo ashaka kunsubiza yari kunsubiza 250 muyo nakoresheje yiwe. Ariko Imana wumve mu buryo bw'impwemu yaravuze ati ntuyakire, kandi iyo ndayakira itambutse nayo kuyakira. Mugabo Imana avuga ati iryo shikanwa n'iryo kugusuzugura. Bantu b'Imana burya dutanga ibintu bigaragara, ariko imbere y'Imana bifise amazina. Haleluya. Bifise amazina. Igihe kimwe hari muri 2016 ndiko sengera ishengero ngo Imana irihezagire. Naye bashingiye nta Imana inyereka abantu bariko baratanga. Kirambwira ngo nubwo abantu bariko baratanga hari 2016 ngira ubu vyarahindutse. Aba bantu bangize nk'umugarçon de course. Bamaze umva Imana wigikuvugisha mu rurimi wumva. Kweri wacu hari akabare. Nico kintu ushaka kumva mu kabare. Rero narakoze mu kabare kiwacu. Iyo abantu barashaka kurya inyama bakanwa amafanta bakagira ibyo bashaka, hama wowe wakoresheje kugutuma bakaca baguha pourboire. Rero Imana yateza gukoresha ururimi numva ati aba bantu uri kurasengera basabira umugisha, je bampa pourboire, mbejeje kubahezagira barajya ivyo bashaka byose bagakoresha ibyo bashaka, je bakanyihera pourboire ari je ndayaba. Canihana mu izina ry'ishengero hari muri 2016. Imana yako nubundi ni wabima umugisha baragaruka, kandi avyo nitegeye kuvuga. Inyuma y'imyaka mwarakutse. Unyemere ndakubwire ko ishikanwa rivuga. Unyemere ndakubwire ko icukora mu izina ry'Imana kiravuga. Haleluya. Uyu mugore ico yavuze, ico yakoze cyaravuze. Ati tumukorera iki? Abarira Gehazi, ati canke mbega uragomba kuvugirwa ku mwami uticanke ku mugabisha w'ingabo? Aramwishura toyaye, nzokwigumira ngahi iwacu. Mu yandi majambo fise vyose nakwakire kuri umuntu w'Imana, nubasha Imana yawe nabaye isoko ry'umugisha, ariko ntaco ngusavye. Maze Elisa arabaza ati none twomukorera iki?
mu buryo bw'impwemu akumva hari ikintu gitegerezwa kuvuka. Haleluya. Iyi minsi 40 hari ikintu gitegerezwa kuvuka. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu gitegerezwa gukoreka. Imana ibwira Korneliyo ngo ugusenga kwawe n'amashikanwa yawe byaduze bitabura ikirere. Inyuma y'iminsi 21 ikirere cyaratabutse. Haleluya. Hari igitegerezwa kuvuka. Hari igitegerezwa gukoreka. Imana ishimwe cyane. Aramwisha terega nta mwana agira we n'igehaza. Aterega nta mwana agira kandi umugabo warashaje. Bisigura ngo n'umugabo ntashobora kumuvyara hanze basi ngo mumuzane. Byararangiye. Byose nta kigenda. Muravyumva? Ku murongo wa 15 aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara araza hagarara mwitangaza ry'umuryango. Haleluya. Elisa aramubari ati umwaka ugeze aho uyu ugeze uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramwishura ati sigaho nyabona umuntu w'Imana reka kumpenda je umusavye wawe. Yari yaramaze kwiyakira ariko ico yakoze cyategerezwa kuvyara ikintu. Nushobora kuba isoko ry'umugisha ngo nawe uvire mwaha. Abraham amaze gukora bijya byose babantu baravuga ati Sara wawe ari he? Yari mwihema ati umwaka nk'uyu isezerano rirashitse. Bantu b'Imana munyemere ndababwire ntabwo ndiko ndabasaba nta nubwo ndiko nsabira ishengero ariko iri shengero rifise destiny ikomeye ni shengero ry'ubugingo busagutse kandi jewe sinigeze nironderera akazina niyo ndakironderera sinari kuvuga izina ry'icongereza kuko ryaranangoye guprononsa kandi ari jewe narihawe no mu ntango twaryanditse na nabi nari kuraba kandi kazina iyo aza kuba ari ivyanje nopfuma hasi ndagita na Shekina. Imana yaduka imizina ry'icongereza ndanaritanga ry'amakosa abazi icongereza ntibanabibona kugira Imana yerekane neza ko ikoresha ibipfu n'abanyantege nke kugira iheshubahiro. Dufise destiny yo kubaho ibisagutse. Rero nimba tutariko turabibona mu buzima bwacu tutariko turabibona mu ngo zacu no mwishingiro nuko hategerezwa kugira igikoretse. Turakwiye kumenya destiny yacu hama tukagira ico dukoretse igikoreka hakagira twubwo tuti aha n'ahantu h'Imana aha niho turirira tugakora nk'abasazi. Imana ishimwe cyane kugira ico Imana yavuze kibe kuko Imana ntibesha si umuntu ngo ibeshe si umwana w'umuntu ngo yisubireko. Yaravuze ko turi shengero ry'ubugingo busagutse kandi turatubona agacu turakorana tukabona agacu tuvise senkanimiro tukabona tuba ahantu nk'aha. Amen. Haleluya. Bakatwizira bakaduha ideni imyaka 2 mu kwezi kwa 6 izo bihetse turi 14 miliyoni 500. Haleluya. Ataraboneka atabazungu barayaduha atabatunzi barayaduha hari twebwe bisigura ngo kana gacu turakora imanza bamwe turakora imanza tukabona ibintu bisa n'ubugingo busagutse ibintu biseseka bakata abantu n'ababourgeoise n'abaki bakabura amazina batwita abandi n'ukuri turabona gacu none ako gacu kuri katavamwe imvura ko tutiba ko tudahemuka bisigura ngo ubugicimana yavuze kiba gikomeye. Imana ikiba yaravuze kiba gikomeye bisigura ngo twebwe umurage wacu n'umurage wa abondance umurage wacu n'ibisagutse. Rero je kubganje uko wifata kose nibizonkanga ubaye mu milliardaire nibizonkanga ubaye mu millionnaire nibizonkanga hahagurutse abatunzi bakomeye hano hantu kubera ni Imana yivugiye. Mugabo dutegerezwa gucokoza amajuru tugafunguza amajuru hakagira ikivuga. Imana ishimwe cyane. Amen. Ku murongo wa 17 amen. Hanyuma uwo mugore saminda bantu b'Imana hari ibyacu bibitswe hari ibyacu biri ahantu twebwe tuzi ko tutabikwiye. Hari abantu ngaha muzi ngo mukama ntibinkwiye
abantu muvuga ngo mukama ntibinkwiye. Nanje franchement hari ibintu nari nzi yuko vraiment ivyo bintu nibinkwiye kandi nta shari nta no kwifuza. Yo bantu b'Imana, suko umutima wanje. Umuntu umwe w'umukozi w'Imana araza arambwira ngo wabonye umukozi w'Imana mugenza baje kumuha urufunguruzo rwa jipe. None wewe kandi amaze umwaka umwe, wewe n'imyaka umaze 10 n'ingahe umva bari abakristo nabiriya biduga bamaziki. Ako kanye nyene mbona uwo muntu vraiment nk'umusataniste vraiment. Ndagara abantu bipfuza. Ndagana uriya mukozi w'Imana hamaze umwaka muri kino gihugu yakoreye Imana imyaka myinshi. Yabaye isoko ry'umugisha muri kino gihugu. Aho yavuye niyo mpamvu ishengero yatanguye atahora ingana n'iryacu. Bari abana banje naco batankorera. Ariko muti ndagana ikindi naco ntabwo ngo y'amajipe. Kandi Imana yari yarabinyeretse mu mutima wanje. Oya nukuri. Umusumwe ndabona umuntu umwe yari mama Esther. Imana yamunyereka amasengesho ngo ari karorondera ibintu ngo angurira ngo vyo nkiva amasengesho nambwiye nti ntusubire guhangayika n'amajipe ya ngo ushaka kungurira bivemwo bireke. Hari abantu tuzi ko hari ibintu bitadukwiriye, ariko abantu b'Imana hari ibyacu bibitswe. Hari ibyo utegerezwa gukora kugira usomborotse Imana. Ntabwo dusenga gusa nubwo turaba pasteur, hari ibyo dukora tutavugira hejuru. Hari ibyo dutanga tutavugira hejuru, kandi bimwe dutanga tubitanga mu byo tudafise. Munyemerere namwe ndabibabwire. Hari ibyo utegerezwa gusomborotsa Imana. Gutanga endiziyeme ni kimwe, ariko dukwiye gutanga bivanye n'urugero tubona Imana yacu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Hariho ibyacu bibitse. Umugore yaramaze yari ingumba yiyakiriye, umugabo we ari umusaza, ariko hari umuntu yaramufitiye umugisha wiwe. Kandi uwo muntu yari Elisa. Kandi Elisa siwe yizanye, n'uwo muntu yamenye neza ko Elisa ari uwera, akamwakira akamuhindara kugira icyo amufitiye kivuke. Hari umuntu anyumva. Amen. Hari abantu badufitiye ibyacu. Hari umuntu Imana yagushiriye mu nzira gufitiye ibyawe. Nukumenya igikwiriye kugira ikintu gikwiye kuvuka kivuke. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uwo mwana amaze gukura, umunsi uri izina aragenda asanga siyo bagenye. Tubandanye. Abarira sata umutwe uranyishe. Se abarira umuntu wiwe ati muterure umushire nyina. Mu yandi majambo ibi bintu biragoye no gutahura. Uyu mwana sinzi ni yavuye musubize nyina. Namurose mu busaza. Namurose mu busaza. Aya n'amayobera amatagatifu usubiza nyina neza. Ndabona ntakibishobora. Okay. Nuko aramujana mushikiriza nyina. Nyina amushira ku bibero. Hageze mu mashoka aracikana. Unyumve neza. Kuba umugisha waravuye ku Mana. Kuba akazi karavuye ku Mana. Kuba urugo rwaravuye ku Mana. Kuba amahanga urimo cyangwa uzojamwe yaravuye ku Mana. Kuba umwana yaravuye ku Mana. Nibisigura yuko intambara zitobamwe. Dukwiye kugira muri maturité. Amen. Nibisigura ko intambara zitobamwe. Nibisigura yuko hatoba kugezwa. Na Elisa na Isaki, Imana itanze Aburahamu Isaki. Yaramumusavye ngo amutange. Rero ivyo Imana yaguhaye ntibireka kudaca mu muriro no mu kugezwa. Imana ishimwe cyane. Ahubwo wowe usubira kwande. Ucuvuga ngo Imana irandesevye, bwa undi naravangiwe, cyangwa umenye iyo vyavuye akaba ari husubira. Imana ishimwe cyane. Wa mwana acika araheza aramwurirana amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana. Aramwugarana arasohoka. Yamushize he? Ku buriri bwa wa muntu ukwiye kumenya aho ivyewe vyavuye, ukamenya kandi kuhasubira. Haleluya. Amen. Ukamenya gusubirayo.
ntiyidodombye, ntiyatukanye, ntiyashwanye, ngo Imana irandesevye, ngo Imana ngo irateza uburoho, impaya kana gatanguye kuryohera kigaruye, niya bantu b'Imana. Urana muri culture y'Abanyafrika harimo abarundi, hari ukuntu umenga kwidodomba ari gikoresho, ari kigwanishwa. Iyo umwana yidodombye cyane cyangwa umugore yidodombye cyane, ko ni bakunda kwidodomba, abagabo si cyane barajisa, muravyumva, abana n'abagore, umenga ni kigwanishwa gishaka gutuma abantu bose baca bagira ngo umenga no kubacecekesha. Hari ukuntu abantu benshi bivictimiza kugira abantu bose babareke. Ni Imana rero mwayifashe uko nyene, ngire mbabwira, Imana ntiba mu myidodombo, Imana ntiba muri lamentation. Uva afite iyo widodomvye kuri nyoko, ngo hano sha pardon, wababaye pardon, widodomvye ku mugabo wawe, pardon. Imana suko ikora, si nyoko, si umugabo wawe, si so. Imana ntiba mu myidodombo, Imana ntiba muri lamentation. Bantu mukunda ngo Mana narongowe ntevye, ngo naratevye ko mu mwana, ngire nkubwira uzohateba, ngo Mana akana kamwe mfise nta nakatubiri, uzohateba. Mana ibitoro byaraduze, ibiharage byaraduze, unguye mu kazi, Mana nawe wenyene nuko atako ndi bukugire, uzohateba. Imana yacu isiyeje hagati mu matazirano. Imyidodombo izokugumiza mu bugaragwa imyaka 40. Imyidodombo izohagutevya. Iga gushima Imana. Uwo mugore ntidodombye, yaciye asubira iyo yamukuye. Haleluya. Tubandanye dusimbe ku murongo. Nuko aragenda agiye wa muntu w'Imana ari ku musozi. Uwo muntu w'Imana amubonye akiri kure, abari umuntu we Gehazi ati nguriya wa mugore w'umunyashunemu. 26. Endirukanga muhure, umubaza uti namahoro, utaragumye n'umugabo wawe n'umwana? Amubajije aramwishura ati namahoro. Uyu mugore vrema nanje yaransinze. Umwana wanje arapfuye, hama mvuge ngo namahoro. Hariho abantu rero kame mico nagitsinze, hari abantu iyo babuze amahoro bayabuze abandi. Hariho abantu ibibazo vyabo bategerezwa kuca bavyinjiza mu bandi bose. Hariho abantu ingorane zabo bashaka ko ziba ingorane za tout le monde. Urazi ubupfuvyi bwanje, je narabaye imfuvyi, naraswe, narafashwe nabi. Bantu b'Imana, igihe kirageza aho umuntu ahanga amaso ku Mana, ukareka kwivictimiza kugira ngo ntube inkota, none ugire wihora abantu bose. Nkunda kuvuga uhereye kuri Lize, ntihagire n'umwe asigara. Lize, Mama Joy, Ephraim, uzunguruke ushike kuri Papa Lois, Mama Lydia, na jewe. Twese dufise ibyadukomerekeje, twese. Nimba warakomeretse mu muryango, na je narakomerekeye. Kandi bibafonde bitabafonde, ariko nakomeretse. Nimba warakomerekeye mashuri, nanje narakomerekeye. Nimba mwarakomerekejwe n'ibihe igihugu caciye, natwebwe twarakomeretse. Ndiko mvugira abasigaye. Nimba warakomeretse mu ishengero, uno munsi sinumvige ndi pasteur, kuki ikintu cambere iyo nza kuba ntazi Imana yanje ku giti canje, abantu je nta kibazo nogira c'abahutu n'abatwa n'abatutsi, nta kibazo nogira c'abakongomani n'abanyarwanda n'abazungu, nogira ikibazo c'abapasteur, kandi niwo no kwihora ubwa mbere. Ariko kuko nari nzi Imana yanje, ubu ndi pasteur. Ukaba rero warakomerekeye mu ishengero, naje narakomeretse mu ishengero. Ukaba warakomeretse, nta muntu numwe hana adafise igikomere. Kera nkiri pasteur, ngitanga urupasteur, ngo nta bantu barakomeretse, ngibaza ko abantu bose bakomeretse kunsumba. Umunsi umwe uyu mugabo arambwira ngo pastor, ujya muntu uvuga ko yakomeretse akomerekeje kubera iki? Yari diacroska.
yari karambatse ngo ujya muri kuri kuvuga ko akomeretse agatera akajagaro kamwihanga ni kubera ari imfuvyi ngo je nanje ngo sinibuka n'isura papa sinibuka n'isura mama nta nakimenzi ubu rero naje ngire ndiri hama camamagara imfuvyi za hano zose zitangure zirire rimwe acha maneno ibibazo vyawe ntukabibuza amahoro abantu bose dufise Imana y'amahoro ati n'amahoro ariko yashikiriye Elisa aca bugufi ku birenge vyiwe. Haleluya. Mu bibazo vyacu ducire bugufi umwami wacu kuko ico turi niwe yakitugize aho tugeze ni hatugejeje ivyo dufise niwe yabiduhaye tuba twaraciriwe urubanza ariko yabambwe mu gishingo cacu. Uwo mwami Yesu niwe ntango niwe herezo niwe vyose muri vyose. Arangije ashitse mu cumba hahandi yabika wa mwana dukwiye kumenya ikibanza co kubamwo. Samweli yumvise ijwi ry'Imana kuko yari mu nzu y'Imana impande y'isanduku y'Imana. Bantu mufise ibibazo mwavuye mu masengesho, bantu mufise ingorane mwavuye mu nzu y'Imana ngo narakomeretse kandi wakomerekejwe n'ishengero mugabo numva ntagishaka kuza mu nzu y'Imana kuko c'est trop beau pour être vrai. Nabihevye hari abafatiriwe n'ivyo ariko hari abandi muhenga mufitaniye muhari n'Imana. Samweli yumvise ijwi y'Imana mu nzu y'Imana. Uyu mugore yaronse inyishu hari umuntu w'Imana. Uyu mwana yazukiye mu cumba cyo hejuru. Ivyapfuye vyarapfuye ariko hari ikibanza bizukiramo ni imbere y'Imana. Hari ijambo abarundi barabavuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Nanje nama mvuga nta maherezo y'inzira ni mu nzu y'Imana. Imana ibahezagire.